Mwaramutse, ndi hano muri Maki, nabaye mu Makizar. Murumva zambarade ziri kundondera hariya hejuru. Iyo murayumva? Anyway, hari indege iri guca hejuru. So ndayirindira irengane. Ana ahantu heza haraka hatuje na cyane cyane amasaha nkaya usanga hari quiet. You see, umutuzo wumva utunyoni gusa ari two tuvuga. Anyway, icyo si cyo nagomba kuvuga. Nashaka kuvuga ku bijanye n'ikintu kimwe tumaze iminsi tuganira, tuvugana ku bijanye no kwiyumvira no gushikiriza ivyiyumviro no gushikiriza no kuvuga icyo ushaka kuvuga, haba mu buryo formel, dufate nk'umuntu ari kuvuga ijambo discours, canke mu buryo formel yo bari discours canke interview, je ndafata ko ari formel. YouTube anesance nuko ko ari semi formal. Iyo ukorera channel yiwawe nk'iyiwanje mugo ukorera nka RTNB ikiba formel, hakaba na informel, hajya abantu bahurira mu kabari mu kayaga canke muri club runaka canke abanyeshuri bari muri dortoir. Izi no ko ari informel, nta hari amaregle novuga ahari of decency yuko abantu bagomba kumvikana ntimutukane uko bavuga ngo n'umuvyarasi bikuriya, ariko ahanini ntihaba nta control ibihari. Nta muntu agusaba ngo twereke proof kenshi na kenshi, uravuga ibintu kuvyumva ata problem. Mugayo hageze formel, usibye ko no muri informel bishoboka, hari igihe usanga bigusaba ko nk'akarorero utanga proof. Ivyo bintu wabikuye he, wo bitwereka gute? Hari igihe bisaba ko uba accurate. Ugiye kuvuga ngo c'est pas capitale bu France ni Helsinki kuri televiziyo, abantu ngiye uyu muntu yaje gukora iki kuri radio. Hari igihe bigusaba ko utanga amadone kugira usigure ivyo uri kuravuga. Uvuze ko Burundi gitunze, urashaka kuvuga uti production annuelle niyi, dutungishwe n'inzahabu zimeze ukunuku, amabarabara y'u Burundi yaravye usanga sukuye, mugende murabe ngene Singapore hasi banganye turabaruta. Ibintu nk'ivyo ukagirondera proof zerekana ntuzeye suggestion yawe. Ico kintu usanga kenshi mu Burundi tutagifise, sinzi haba muri formel canke informel. Mwashaka guhura n'abarundi ahantu mu kabari canke ku munsi mukuru, bagasigura ko inzu mu gisagara murimo ari 500 kandi atanze 800 ihari. Kubera iki? Sinzi yaba yakuye ayo madone, sinzi ko afa kuvyumvira, I don't understand. Ikibazo cyo bibaza none umuntu ico gihe abantu bavuga ntari smart, niyo terme bakoresha no muri mu Bwongereza bavuga are you smart. Donc smart no kuvuga ni wa muntu ubuzi ivyo uvuga, ubivuga neza, ubiri coordonné, ibintu nk'ivyo. Smart rero irashobora kugufasha muri nkuko navuze muri formal settings. Abantu benshi baronka ama promotion n'abantu bazi kuvuga, gusigura ibintu neza na neza. Je nubwo nkora muri technique, ndaza abantu bandusha kuvuga ko bashobora kunonga na promotion kubera iki bazi kubivuga nubwo nabandi basha technique. So ivyo birashoboka, narabibonye. Uzobona aho ukora hari umuntu usanga azi kuvuga neza, azi gutanga raporo, azi kuvuga n'abandi bantu, ugasanga nubwo ku kazi atari wa mbere mugabo niwe bahaye promotion kubera kenshi na kenshi akazi si juste iminwe n'amaboko. Kenshi na kenshi akazi ni relationships, ni relation mukoranira, imigenda mugirana n'abandi mukorana n'abakiriya n'ibindi. So biragushobora gufasha formally. Hanyuma kandi nkuko ubona abantu bafite ubuzi bwo mu mateleviziyo, abavuga ngo wewe ni ugiye kuvugira igisate kiniki mu bihugu bitamo kakistocracy, umurideri batorya mu ntari beaucoup plus charismatique, ashobora kugenda ahantu agaconvincing abantu, akavuga discours abantu akayumviriza bakaba convinced, ibintu nk'ivyo. Informally novuga ko bashobora gufasha naho nyene to make friendships. Kenshi na kenshi ugiye ahantu bari baraganira,
nka jewe no sindaba rugby cyane, rugby n'umupira bakibakunda, ndashaka kugenda ahantu ngasaba oh you see South Africa yatsinze c'est pas Scotland bitatu bine, nangasanga navyonzi gacumenga sindimo cyangwa gacumenga ndikijuju kandi ari rugby kwa sifisi sema yukurorera hanyuma ngene batsinze cyangwa kiga amategeko ya rugby bariko bavuga ati gatako ntiyariyo, ukavuga ati burya niko bigenda. Hagiye bishika no muri social circle abantu bakamera nka gukumira kubera ivyo bariko baravuga wowe utabitahura. Ico gihe rero ugerageje ukaronka information nyinshi ku buryo ushobora gufitinga in mu ma condition menshi, c'est pas bataya kuvuga ibintu vya communisme ukabuzi ko bintu bikeyi abantu hagiye baja mu bintu birenga politique cyangwa leta yacu akoza ibintu bya communiste naho ka c'est pas nimba defendinga communisme ukafisa madone nuvuga ko ngo communisme ni nziza kuko barakubwira no communisme turayize muri iki gihugu hapfuye abantu bana basho no kuba bakubesha utabizi uvuga ucuboneka nkuri idiot ukavuga do bajya sibone bishona communism ngo bishone kiniki ukavuga ibintu nawe ukafisa ayo madone abantu barasoma ibitabo bakavuga twasoma igitabo kiniki utagisomye ugasanga uri lost. Je navuga nti iyo smart urashoboye kuyicultiva bo sinzi necessairement how. Ico novuga niba kiri kwishure ntuwishinge kuboroka ajya amanote mwarimu yaguhaye gusa ego nivyo yaboroka uronka amanota mugabo niba mufise bibliothèque na muri bibliothèque utora igitabo any book ugisome rimwe ntuzobitahura kubera vyinshi byavyanze mu gifaransa fine mugabo uri kurasoma kandi aho tuntu dukeyi uri kurafatamo utwandike utumenye bo ugende ahantu ku maradiyo ndibuka nko mu Burundi hayo iradiyo ico gihe nta internet yabwaboneke mugabo wokoresha internet barabaza ibibazo novuga trivia vyo kubaza où est la capitale, où est le sommet le plus haut, dans quelle capitale est le sommet le plus haut. Kije kana cyumvise ico gihe je ku radio waje igihugu capitale igihugu kifise le sommet le plus haut ariyo ya donc Everest ifise ni chaîne imitumba mugabo sommet iri plus haut iri muri capitale igihugu iri mu capitale niyihe umva bindi byasaba kuvuga Nepal zo kuvuga Kathmandu ngivyo je ntavyo narinzi ndavyumviraho kandi cyakiye kingumamo haraheze imyaka 20 n'iyindi 30 n'iyindi bo wumvirize iradio donc kumviriza ibiganiro biri intelligent uri kuri YouTube aho kuraba ubuyabutamba n'abakobwa batamba TikTok ukumviriza ibintu biri